Birababaje, birateye agahinda ndetse n'amarira menshi nabibonye nanje agahinda karanyuzura ndabura uko nifata ndabura uko ndeka. Uyu mukobwa yavutse nk'abandi, yakuze nk'abandi ndetse n'umwana mwiza umubonye umuntu wari wese yo kwifuza kubana nawe. N'umwigeme yarakiri muto cyane yitwa Florence, yaraye yishwe anizwe n'abantu bataramenyekana gushika kuri ino saha. Ahasanzwe aba ni mu Ruziba. Uyu mukobwa amakuru twashoboye kumenya cyane nuko yishwe n'abantu bataramenyekana, ariko ngo amakuru dufise yoba yarafise umugabo bari bakundanye bari basohokana. Yarasanzwe afise uwundi mukobwa, uwundi mugore wiwe yari yagiye Saudiya. Amaze kuja Saudiya umugabo ahitamo kurongora uyu nawe wa kabiri, bamwishe bamuhora umugabo. Birababaje cyane kubona abantu bicana n'abandi kubera umuntu. Ngo nyuma yo kugenda muri Saudi uwo mugore yari yamaze gutorana n'uwundi muntu, umugabo nawe ahitamo kuvuga ati reka ndongore uwundi muntu, maze bigenda uko. Umugore amaze kuvyumva biba birebire. Amakuru yandi dufise ababaje nuko ngo bari basigaje igihe gito kugira ngo baje kwandikwa muri komine, kugira ngo barushinge, kugira ngo ibintu bigende neza, ariko akaba yarayishwe nkuko tubimenyeshwa na bamwe mu bantu bahegereye. Nk'urusaku twarose cyangwa amakuru atari mu ivumbi, amakuru y'imvaho avuga neza yuko yoba yicishijwe n'uwo mugore yari yatwaye umugabo, bivanye nuko yari yamaze kumva jalousie, yumva ishari, abona neza yuko agomba mutware umuntu. Akaba yishwe mu ijoro ryagejo kuwa Mungu, aho bwaca ari uno munsi niho yishwe. Bavuga neza yuko ejo yiriwe neza nk'abandi, ndetse yari yanasohokanye n'uwo mugabo wiwe, bagiye kuryoherwa bataha bameze neza, ariko mu ijoro ngo agirirwa nabi. Bamutoye mu gatondo umugozi mwizosi bamunize, amarira ari yose ku muryango. Bino bintu turiko turayibona henshi hatandukanye, tukibaza ati isi iriko irajahe? Ese abantu hakwicana bapfa abagabo abandi bagapfa abagore, biriko biherera he? Gufata umuntu kamwica kiremwa muntu, uzi neza yuko nawe uzofata urugendo rwo kwitaba Imana ugapfa. Bimaziki wotumuheba uwo muntu, wotuma uheba uwo muntu ugaheba, kuko akanse baraheba. Bakunze mudukurikirana, iyi ni inkuru y'imvaho, inkuru ibabaje cyane, inkuru y'agahinda cyane. Nabonye ndavuga ati sinoreka kugenda ntanayivuze. Umukobwa Florence ateye ikigongwe, abamuzi ndibaza ko bamuzi. Nanje nk'umuntu w'ubuntu atunze umutima w'ikigongwe, vyananiye kwihangana, ndavuga ati oya sinogenda ntagize icyo mvuze. Akababaro kandenze, amarira yandenze, ndiko ndaraba ya mafoto y'umwana ingene ari mwiza, yarafise kazoza keza. Florence umuryango iri mu marira, Florence abagenzi bari mu marira, bivuye kuri iyo mvo y'urukundo. Yishwe azizwe urukundo, yishwe azizwa gukunda umuntu yarasanzwe yararongoye, ariko ikibazo ciwe coba cyari iki? Nta kibazo yari yakoze. Uko biri kose reka tumusabire uburuhukiro bwiza, ariko kandi namwe mubibona gute? Aya namwe mu makuru mushobora gukura kuri BAB-TV exclusive news. Ahandi namwe ushobora kuzikura atari ngaha honyene. Kira subscribe utarayikora kugira ngo tubandanye twagura umuryango uguma wironkera amakuru ari update hejuru y'izindi, kugira ngo wemere neza. Amasengesho kuri nyakwigendera Florence asanzwe yari umukobwa mwiza nk'uyu murabona, yarafise kazoza keza, ejo hobaye heza cyane, ariko nyene Imana ikora ivyayo, icisha mu nzira zayo. Gusa tunasengerane kuko isi nageze kure, isi igeze kure, aho hageze yaho umuntu yica ugundi kubera ko amadeception z'inkundo. Ni ibintu bibabaje cyane. Ni Elma Love Marimo, umukina tunze ingabirano. Gusa ndabakunda cyane mwese munkurikirana ndetse mukanantera intege mu bikorwa vyanje. Ciao ciao.